Hello guys, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye, hama n'ubundi ni wa mukobwa wanyu Hozete. Ndashimiye cane umuntu amaze kugira subscribe kuri Host TV, na wewe abantu bagira amakomantere, abantu bagira amajeme, guys birankora ku mutima cane, ndabashimiye cane. Na wewe uguye kuri ino video, ndakwingiza ntugende utagize subscribe please, ugende nturengane ino video utagize subscribe. Hama uyu munsi none kumenga ndabazaniye sije ikomeye cane. Mu masije yose noba maze kubabwira, uno musi sije ngomba mvuge uyu munsi irakomeye cane. Reka rero ndagusabe umwanya wewe ushitse kuri ino video, ndakwingiza si umwanya munini cane ngomba ndagufatire, ibintu vyose woba uriko urakora ubanze ubihebe, ubanze umpe umwanya wawe gatoyi sindakurambira. Nje kuvuga cane ko azi icambere na mbere, ubanye gute na mama wawe, ubanye gute na papa wawe. Guys nagomba ndakubwire ikintu ca mbere, ikintu ca mbere muko ntangura ibintu vyose, nagomba ndakubwire nyamba utubaha mama wawe, nyamba utubaha papa wawe. Guys uriko urikwegera umuvumo. Guys ni umuvumo ku bazogukomokako bose, ku ruvyaro rwawe rwose. Umva abazogukomokako bose, guys ni umuvumo. Guys tureke gukora ibintu tutazi. Umuntu azi yuko atubaha mama wiwe, umuntu azi yuko atubaha papa wiwe, guys ariko arikwegera umuvumo. Mbega uribaza yuko hariho umuntu azoza yemera ibintu vyawe vyose, udufuti twawe twose, udukosa twawe twose, ama defo yose yiwawe, umuntu azoza yemera yose akagukunda wewe ukumeze. Guys uzomukurahe atari umuvyeyi wiwawe. Guys umuvyeyi aragukunda ataravye kuri muremure, ataravye kuri mugufi, ataravye inzobe, ataravye canke ubwirabure. Guys akagukunda ukumeze. Guys nta wundi muntu uzoronka atari umuvyeyi wawe azoshobora kugukunda. Urwo rukundo azokwereka nta wundi muntu, guys uzoshobora kurubonako atari umuvyeyi wawe. Guys twubahe abavyeyi bacu, guys twubahe papa wacu, twubahe mama wacu. Ugasanga umuvyeyi vyaramugoye, yakureze guhera ku mwaka umwe arashitse ku myaka 15. Guys naho nyene yakureze ku makondisiyo akomeye cane, ku makondisiyo agoye gose, ariko ukwijije imyaka 20. Ndiko mvuga cane nko ku bakobwa, ugasanga ukwijije 20. Guys urafuse ibintu vyose umuvyeyi vyose yagukoreye. Guys urimvira ugasanga umuvyeyi yakureze mu buntu bukeyi bwiwe, mu buryo bukeyi bwiwe. Guys yarakureze urakwiza imyaka 15, imyaka 20, ariko ubu eske urimvira yuko ivyo bintu arivyo vyo kumwitura izo ngeso mbi ziwawe? Eske urimvira iyo myitwarire mibi wawe? Eske urimvira yuko umuvyeyi wawe yarakwiriye igihembo nk'ico giciriritse uko? Guys ndavuga nko ku bahungu, akenshi abahungu benshi umva arashobora kubona yuko yabaye boga, yakuze cane kubera yose neza, ugasanga ageze ku rugero rwo gukubita abavyeyi biwe. Guys eske muri normal? Murumva yuko muri normal gukubita umuvyeyi wawe? Guys twubahe abavyeyi biwacu, kubera iyo nyifato mbi uriko urakora, uriko wikwegera imivumo umva ku ruvyaro rwawe rwose. Guys tureke gukora ibintu tutazi. Je novuga yuko umuntu yoba atubaha umuvyeyi, yoba atubaha umuvyeyi wiwe, guys atazi ibintu arimo. Reka ndakubwire, yari umumama yigeze kubura umupapa. Amaze kubura umupapa, abo bapfaniki nabo bavukana n'umugabo, amaze kubura umugabo, baca baraza bamutwara amatungo yiwe yose, baraza barabigabangana vyose barabitwara. Bimaze kugenda uko, umuvyeyi uca wumva umenga ubuzima bwiwe ubuzima bw'abana uca umenga bwari buhagaze. Muvyumvise nkuko vyose baraje baratwaye. Gusa ikintu kimwe conyene basigaje, bagiye bamusigiye impene, twito impene, bagiye bamusigiye bavuga ati akareka dupfe kumusigira. Guys ariko umuvyeyi yavuze ati jewe mfise uruvyaro, mfise abana ntegerezwa kwitaho basigaranye ndumwe. Guys ntegerezwa kubigisha, ntegerezwa kubagaburira. Nta musi n'umwe bazokugera babura ico barya, nta musi n'umwe bazokugera babirukana ngo ntibashe minervare. Guys kuyo chevre imwe,
yarareze abana biwe. Ico yakoze wewe yaciye agenda muhira, iyo mpene yiwe arayitunga, irarondoka bukebuke, irarondoka bukebuke. Uko yarondoka niko yaronka amahera yo kugaburira abana, amahera yo kwigisha abana. Guys, abana biwe ntibigeze babura ikintu na kimwe. Abo bobo bavukana n'umugabo bo ico bakoze, ibitungwa bagiye kubigurisha, abandi barabirya muhira iwabo, ariko wewe kubera afise objectif, kubera afise urwaruka, yavuze ati jewe ntegerezwa kurera abana banje. Guys, eske uriyumvira urukundo rw'umuvyeyi? Uriyumvira ikintu wocinganisha wogikurahe? Eske nk'umuvyeyi akubwira ati jewe ibintu vyose nakoze, ibintu vyose guhera ukiri umwana gushika ubu, ibintu vyose nagukoreye, akubwira ati jewe shaka ubimpe vyose ubinsubize, guys, ubu nyene wobikurahe? Ariko none uriyumvira yuko umuvyeyi wawe izo nyifato ziwawe ziciriritse, eske guys, uriyumvira yuko umuvyeyi wawe ivyo arivyo yaramerita? Guys, tureke kwikwegera ibintu tutazi. Reka gatoyi, ntimurambirwe gatoyi, ndabasomere akantu ko muri Bible gatoyi, ntimurambirwe. Ndagakuye muri mwene Siraki, guhera ku kigabane ca 3 guhera ku karongo ka mbere. Haravuga ati, bane banje umviriza so kandi umukore gutya kugira ngo murokoke. Nkako mu bana niho umukama aninahariza se wabo, mu bahungu akaba ariho aterera iteka nyina wabo. Uwusonera se aba ariko arazimanganya ibicumuro vyiwe, uwutera iteka nyina aba ariko aregeranya itunga. Uwusonera se abana biwe bazomunezereza, niyasenga azokumvirwa. Guys, eske muriko murumva guys imigisha iri mu kubaha abavyeyi bacu? Urumva uwusonera se aba ariko arazimanganya ibicumuro vyiwe. Guys, uko usonera abavyeyi bawe niko uzimanganya ibicumuro vyanyu. Kandi rero uwutera iteka nyina aba ariko aregeranya itunga. Hano akandi kantu ngaha bavuga ati, mu gihe uzoba uri mu makuba uzokwibukwa kurya iyo ijuru rikeye ikiyongozi kizimangana. Urumva iyo wubaha abavyeyi bawe, mu gihe uzoba uri mu makuba uzokwibukwa, kandi ngaha n'ibicumuro vyawe bizozimangana. Urumva guys, uwutitwararika se ameze nk'utyoza Imana, uwushavuza nyina nawe ameze nk'uwavumwe n'umukama. Guys, eske muriko muravyumva? Juste vyonyene kubaha abavyeyi bacu, eske murumva imigisha irimwo? Murumva inkomezi zonyene zirimwo mw'ibi bintu? Guys, ibi bintu si jewe ndavyivugiye, ndiko ndabikora mu ijambo ry'Imana. Guys, ndakwinginze ubaha so wawe, ubaha mama wawe, hama uheze wironkera amahoro, hama uronke imigisha, ubeho neza n'uruvyaro rw'iwawe n'abazogukomokako bose. Guys, nibaze yuko wewe wari wampaye umwanya, nibaze yuko ata kintu na kimwe woba utakuyemwo. Guys, nibaze yuko ivyo mvuze ngaha vyoba vyakwigishije kandi vyakubatse. Wakoze cane rero kuntiza uwo mwanya wawe. Kimba woba utaragira subscribe, ukore subscribe ndakwinginze. Ugire akajeme, abantu bose ikiganiro ciwanje caryoheye, mugire udutima twinshi muri commentaire, duhure muri commentaire. Ciao ciao.